everybody, turabaramukije mwese abakunzi ba Burundi Kingdom TV, abakunzi ba ABKTV, turazi ko muri benshi cyane mudukurikirana mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munsi rero tugira ngo turabire hamwe ibiko biraba muri Bantu Bwoy, amajambo canke ayanari yari karavugwa muri Bantu Bwoy, aho usanga abana bari bavuga bati mbega ibi bintu nibiki. Nkuko mubizi ni Double J na Kirikou Akil baheruka kuva muri Bantu Bwoy, aho banse gusinya contrat ibemerera kuguma muri Bantu Bwoy, ko murazi ko contrat yabo bari basinye yari yaheze, hari hageze rero ko bashobora gusinya iyindi contrat. Ariko aba bahungu babiri, iyi misori ibiri, harimwo uyu Double J muzi uko ari urusore gurugangira uvyibuce cyane, hamwe n'uyu mudogo Kirikou Akil akiri mu myaka novuga akiri umwana nyene wo kuregwa, akiri umwana novuga akiri muri ya myaka ikiri hasi, nabo nyene baheruka kuva muri Bantu Bwoy. Ariko rero muruka kuvayo benshi baravuze bati none aba bana kumengo ibintu bigiye kwanka, none aba bana koko bazoshobora kwibeshaho, bizogenda gute kumenga Bantu Bwoy niyo yari sanzwe ibabeshejeho, ni Bantu Bwoy yari sanzwe yarabashikanye novuga ahantu hadasanzwe, ahantu abana bari bavuga yuko hari ahantu hadasanzwe. Ariko rero icyagiye gutangaza menshi bavuga bati Double J wewe vyofuma, ni Double J wewe ubona yuko nahatari bwaje muri Bantu Bwoy yashoboye kuja muri e-commerce service yari rongowe na Mugisha Amiri, umuhinyanyuzi yari Mugisha Amiri, ariko yari rongowe n'uwitwa Ikorikiza Aruna, kuko Double J mbere yuko aza muri Bantu Bwoy yamanje guca muri e-commerce service, aho muzi yuko yari sanzwe ikorera hajya muri centre ville. Double J ramaze gushika muri Bantu Bwoy, mwarabonye yuko avancement yarabaye, ariko benshi bavuga bati ni Double J wewe kuva muri Bantu Bwoy atangora natariko mbega Kirikou Akil wewe ujya mwana yarakiri ku ishure azoshobora kwibeshaho gute, kashoboye kuvavanura na Big Fizzo, bizogenda gute? Icyagiye gutangaza abantu mu minsi yavubanye niheze muri uyu mwaka wa 2021 ni Kirikou Akil yasohoye slam yise nuwa Pierre inkuru nziza. Slam novuga yasohoye benshi bakaba bavuze yuko ari ikintu kidasanzwe. Mbere no babwira yuko hariho umuririmbyi yitwa Bobona asanzwe ari mu gihugu cy'Ubutaliyano hariya mu gisagara ca Bergamo. Ni Bobona muzi yuko yakoze nawe nyene ibitari biki hano mu muziki wa Buja Flavor wa 257. Ni Bobona rero yanditse yereka yuko hariho ikintu agiye gushimira Kirikou, aho yanditse kuri Facebook yiwe avuga yuko hariho amafaranga agiye kumuha, hari amafaranga agiye guha Kirikou kubera iyo slam yasohoye. Slam nguyo Pierre inkuru nziza slam, aho ubona yuko yagerageje kwirata waho zarongo igihugu cy'u Burundi nyakwigendera Petero inkuru nziza, aho rero akaba yabivuze wari umunsi novuga umunsi wo kumyibuka, aho hariho umunsi wamugenewe washinzwe na Republika y'u Burundi, washinzwe n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni Bobona rero yanditse kuri Facebook yiwagira ati Kirikou Akil mu ntumbero y'ugukeza Kirikou Akil kubera indirimbo yiwe y'inkora mutima. Wewe yayise indirimbo ntiyayise slam, ngo indirimbo yise nuwo Pierre inkuru nziza, ejo akaba zoronswa agakemanyi kangana umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Ico gikorwa kikazobandanya gikoregwa abaririmbyi bitaho ivy'igihugu cacu, baririmba neza n'amajambo y'inkora mutima, nkuko mubibona kuri urubuga rwa Facebook rwa Bobona asanzwe ari hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano mu gisagara citwa Bergamo. Ni Bobona muzi yuko yakoze ibidasanzwe, nabo nyene hajya kuri za Centre Jeune Kamenge, murabona yuko yahavuye agaha umuriyoni w'amafaranga y'amarundi uyu muririmbyi Kirikou. Benshi bakavuga bati nguyo rero Kirikou, banye bavuga yuko atari karakora, nguyu ibikorwa byo biriko birigaragaza. Nagaslamu benshi bakunze aka gaslamu kagenda ukumviriza gatoyi, aka gaslamu naho ushobora kuja kuri YouTube ushobora kukumviriza. Nagaslamu yashoboye kuvuga novuga ivyaranze umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakwigendera Petero inkuru nziza. Nuwo ubusanzwe adasanzwe, umuvyeyi yakwise inkuru nziza n'igihenze, kuko waranzwe n'inkuru nziza, niko wabereye inkuru nziza Barundi. Ni wewe intungane yatunganije itunga ry'igihugu ngo umunyagihugu atunganirwe. Ni twebwe intuntu n'umubabaro byishe wagiye twari tukigukeneye. Ni wewe watwerese ubuntu udukundisha ibikorwa, niko wari umukozi adakoza isoni.
mwamwumvise uyu ni Kirikou akili arakaragaragaza novuga guhayagiza nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Murumva yuko aya mafaranga Bobona yashoboye guha Kirikou akili amafaranga novuga yizanye n'amafaranga novuga yakoreye n'amafaranga kuko nakagasilamu benshi baragakunze baravuga bati uyu mwana vraiment aya majamba yakura hehe. Ariko rero ni Kirikou akili ivyo biheze yahavuye yidugira ruguru hariya iwabo mu gisagara cingo hariya Ingozi mu ntara ya Ngozi aho Kirikou akili yahavuye yerekeza hariya ku mutumba canke ku gasozi nkuko benshi bakunda kubivuga. Arashobora kuvuga ati jewe igisagara ca Bujumbura ndakivuyemwo kandi akaba yagiye atanumwe asezeye si Double J siba Oscar do Fashion siba Endo Mike ba Peniel on the beat ubona yuko bari basanzwe bari hampande yiwe nta numwe yigeze asezera bagiye gusanuka umwana yamaze kwidugira aridugira wabo hariya Ingozi ko murazi yuko ariho asanzwe avuka yaciye avuga ati jerekana nidugire ku gasozi wacu. Ariko rero ni Double J Bad Boy Killer aheruka novuga gukoranya aba ba Endo Mike ba Peniel arakoranya baba Oscar the Fashion arabakoranya n'ayandi ma TV online n'abandi bamenyesha makuru baraheza baraduga bagenda hariya Ingozi bagiye kuraba Kirikou iyo yarari hariya ku gatumba kugira ngo bashobore kuraba ubuzima ashobora kuba arimo kugira ngo bashobore kumva ibibazo ishobora kuba bishobora kuba byaratumye ashobora kuva hano mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura akaduga hariya wabo kuko murabona yuko n'umwana yari karakora kandi byari ko biragenda neza. Bose rero mu byo bavuga ngo barashaka novuga kumumanukana i Bujumbura kandi novuga yuko ugaragaje kuraba mu byo bayaze ni Kirikou yahavuye yemera aravuga ati jewe vraiment reka nemere kumanuka hariya novuga mu gisagara ca Bujumbura nongere natsumuriro nongere nkora ibikorwa bidasanzwe. Nibaza yuko mwabonye novuga na affiche iheruka gusohoka aho hazoba harimo umuririmbyi wo mu gihugu ca Tanzania ari we Alikiba ahazoza hano mu gihugu ca Burundi. Ni affiche yasohotse yagaragayemwo Big Fizzo habamwo Double J habamwo na Kirikou. Benshi bakavuga bati none ngaba rero bagira bongire bahure kuri stage mbega ya majambo yo kuva muri Bantu Bwoy yoba yari kike kugira ngo bavugwe mbega kubera iki bongeye guhurira kuri podium canke n'ivyo bindi byo kuvuga tumuririmbyi avuye muri labere ubucuti burabandanya. Ibire n'ibintu benshi bariko baribaza ati mbega byoba bivuye kuki kugira ngo bongere bakorane ku Big Fizzo mu majambo yavuga warumva yuko nyene ibintu bitagenda neza. Bose rero kubera ko bashaka kumanukana yarahavuye aremera ati jewe nukuri jewe ngiye kumanuka mu gisagara ca Bujumbura. Kubijanye rero nuko bintuzenye uyu mupeti Kirikou akili yoba yarahevye umuziki ni Kirikou akili mu byo yishe yavuze ati jewe nta ntamye nigeze postinga yuko umuziki nawuhevye. Umuziki sinigeze ndawuheba kuko umuziki jewe niwo ntunze umuziki nakazi iwanje. Umviriza novuga Kirikou akili ukuntu yabivuze. Jennifer ndibaza uvuze ku vyo yavuze mutama jewe ndafise igitabo ndiko ndandika cyitwa Ikidoma harimo ijambo rivuga ati nizera yuko kwibaza yuko ibintu byakubaye ko hari ukundi byari kugenda risha ubisanzwe ibintu biba byaramaze kuba biba byarabaye nta burenganzira dufise kuri kahise biba byarabaye twe dufise uburenganzira bwo guhindura kazoza gutegura kazoza mugabo ivyamaze kutubako naco twobikorako ahubwo gikuru umuntu no gushima ikibi no kwibagira ikintu kanaka umuntu aba yaragukoreye naho ivyabaye byarabaye kandi igikuru nuko nje ndabishima hari abantu nanje bantuka mugabo ndibaza yuko mu bantuka bose nta numwe ashima ikintu Fizzo yankoreye kundusha nta numwe azoja kumurondera ngo amushimire ku kintu yankoreye atari jewe. nta numwe azoshobora gushimira Big Fizzo ku bintu yankoreye atari jewe. Ati rero abo bose bayivuga su rukundo abo bose bavuga ama bla 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 c'est pas l'amour nabwo ari urukundo ati jewe ni jewe nzi novuga ivyiza Big Fizzo yankoreye. Novuga yarongera avuga ati ibibazo muza murambaza muba mushaka ngo mburirindero Big Fizzo ati sinzigera ndabikora ati kuko ivyo yamariye jewe ndabizi. Ni Endo Mike Ledo Machine muzi yuko ari umuhinyanyuzi yakoze byinshi n'ubu abandanya bikora muri Bantu Bwoy yemeye yuko ko nabo nyene umengo yari yaduze hariya ari kumwe na Peniel ahubwo ni Peniel niwe yemeye yuko agiye kumufasha kumukorera ama audio
Peniel on the beat aravuga ati jewe vraiment uyu mupeti kuri tara yiwe sinshaka yuko aguma ngaha nshaka yuko amanuke Bujumbura ati jewe ndemeye yuko ngiye kumukorera ama audio yose yifuza. Niho rero mu bamenyesha makuru bari baduze bavuze bati duhejeje kuronka telefone y'uwitwa Tuse hariya muri Gera Plaza asanzwe arongoye kajya kabari novuga gakomeye muri Gera Plaza hariya novuga Mukamenga ati ni Tuse ahejeje gutelefona avuga yuko agiye kurihira amashure yiyemeje kurihira amashure Kirikou umwanya wose azoba yicaye ku ntebe y'ishure. Uyu ni Tuse muri Gera Plaza. Umwere muri abo bajournaliste niwe yabivuze aravuga ati ni wahejeje kubivuga avuga ati jewe ngiye kukurihira amashure igihe cyose uzobukeneye kwiga. Nina Oscar nyene do fashion Oscar de fashion nawe nyene muzi yuko yakoze bidasanzwe kuri Kirikou akili kuko murazi yuko Kirikou akiri kugira ngo ashobore gushika hano mu gisagara ca Bujumbura yarabifashijwe cyane na Oscar de fashion kuko ni Kirikou mumvije indirimbo yigeze gusohora indirimbo nyene y'ubuzima bwiwe yaravuze ati jewe Satbi aravuga ati Satbi manutse ni Bujumbura niwe yantumye ko atari ko maze gushika ino yaranyenyegeje nka mu telefona akanka kunyitaba ati mbigushika naho nongera gusubira ruguru timaze gusubira ruguru uwitwa Oscar de fashion maze kumanuka niwe yaciye anyakira Oscar arantunga mbere mwomenya yuko Kirikou imbere yuko aja muri Bantu Bwoy yari asanzwe afashwa na Oscar mbere benshi bakaba bavuga yuko no mu gihe nyene yari muri Bantu Bwoy ni Kirikou Oscar de fashion ariwe yamufasha ibintu byinshi uretse mbere na Bantu Bwoy. Rero n'uyu Oscar nawe yavuze ati jewe uko nahora ndabikora ahubwo bungiye kubirushiriza uyu mupeti namanuki Bujumbura dukora akazi dukora umuziki tubikure mu majambo tubishire mu bikorwa uyu mwana afise impano zidasanzwe ariko rero icyo mwamenya ni conference de presse cyangwa press conference yashoboye gutunganywa na Bantu Bwoy. Conference de presse yari itumiyemo novuga ibinyamakuru nka byose aho bari baje kugira ngo bashobore kubasigurira neza ivyerekeranye na Festival de l'Indépendance yateguye na Bantu Bwoy aho bona yuko batigeze batumira Kirikou na Double J. Ivyo bibazo rero nizo mu bamenyesha makuru babajije muri iyo conference barabaza ati none kubera iki mutigeze mutumira Kirikou na Double J. Oya bamanje kubaza bati kubera iki mutatumiye Satbi muri conference muri ntuze muri Festival de l'Indépendance kandi tuzi ko Satbi ari karakora. Ni Big Fizzo yishuye ati Satbi tumaze kumutumira mu bintu byinshi nibitaramo byinshi tugira tukamutumira ati ntazi tino twosha tumutumira ubu bigenze gute titurazi yuko naho twamutumira atokwigira yitavye. Uwo ni Big Fizzo yashoboye kujishikiriza ari kumwe na manager ari wasanzwe ari n'umugore wiwe Kimanston Edite. Ariko rero babaje impamvu Kirikou nawe na Double J batabemereye kuja muri yo Festival de l'Indépendance ni Big Fizzo yishuye ati Double J manager wahoze ari manager wiwe ari wo Kimanston Double J yaramubrose. Double J yafashe telefone yiwe arabroka Stan no kuvuga ubu Stan arondeye Double J ntamuronka ati kuvyerekeranye na Kirikou ati Kirikou wewe yaratumenyesheje yuko umuziki yawuhevye ati umuziki yarawuhevye ati umbere yari idugiye wabo ruguru niyo yibera ati none wa muntu mwumva two mutumira bigenze gute rero mwumve yuko sugwanko gwa Bantu Bwoy ahubwo nabo nyene badashaka yuko bashobora gukora. Mu kiganiro rero uyu muririmbyi Double J nawe yakoranye novuga nimye mu ma TV online na kimwe mu binyamakuru vya hano mu gihugu cyacu Burundi mu bintu yashoboye kwishura kimwe mu bimenyesha makuru vya hano mu gihugu cyacu Burundi yarabisiguye yaravuga ati mbega no mu bloka gute kandi nizeye yuko umwanya n'umwanya ashobora kuntelefona gampereza kanoti kanje vyumvikana yuko hari amafaranga novuga Double J yashoboye novuga kubika muri bank amafaranga novuga batarahembwa arindiye kuronka umviriza ukuntu novuga Double J yashoboye kubivuga. Wewe ubloka umuntu uzi neza ko umwanya wari wose ashobora kuguhamagara ati Double J uri hehe ingutora amahera yawe yasigaye uwo muntu wo mu bloka uzi ko telefone umwanya n'umwanya ishobora gusona ahubwo ati ingutora uburyo bwawe bwasigaye uwo muntu wo mu bloka zera manutse Bujumbura kurondera inoti manutse gukora umuziki ntaje nakandi kazi nkora ariko bishobora
jewe namanutse guca inoti nta bindi bintu vyanzanye ndazi yuko muri Bantu Bwoy hari amahera bamfitiye nico gituma ntashobora kumubroka ati ivyo rero bavuze yuko namubrotse baraswanyaganye baragize guswaganya baraswaganye kuko ndazi yuko hari inoti bamfitiye muri Bantu Bwoy nico gituma manager Kimana Sten sinshobora kumubroka ivyo bintu rero Big Fizzo yavuze yaraswaganye yarabeshe uyu ni Double J yashoboye kubisigura avuga ati jewe namanutse ku kanoti sinaje kuraba amatara bayama jewe naje ku kanoti gusa uzanye bifu ku noti turamarana uyu ni Double J rero yashoboye kubisigura ntivyatevye rero ntivyatevye Festival de l'Indépendance yarabaye novuga iheruka kuba vuba aho mbere yabereye mu bibanza bibiri hariho zibiri zabereye kuri Jardin Public hano mu gisagara ca Bujumbura n'iyindi imwe yabereye ku kibanza citiriwe kwikukira Place de l'Indépendance hano nyene mu gisagara ca Bujumbura bamwe rero bakavuga bati niteka ridasanzwe kuba hariho umuririmbyi ashobora kwiyumvira gutegura festival canke label nk'iyi Bantu Bwoy yashoboye gutunganya iyi festival benshi bavuga bati vraiment ebana namateka dasanzwe ariko rero benshi ngo bakaba batangaye babonye izo festival zihomvye uri kurara ama post atandukanye y'abaririmbyi batandukanye canke abamenyesha makuru bariyo baravuze yuko muri yo festival muri zo festival zibiri zabereye kuri Jardin Public zashoboye guhomba abana abantu babivuga kandi ugiye no ku social media atandukanye benshi barabivuga atariko yashoboye kuronka abantu batari bakeniye yabereye kuri Place de l'Indépendance benshi rero bakaca bibaza ati none ibintu nibikigabashe ibi nibiki vyabaye jewe nababwira yuko hariho umuntu twayaze arambwira ati impamvu novuga vyabaye ni mal organisation ati babiteguye nabi ati mbere ho nyene umaze kubona Big Fizzo ashobora kuja kuri podium sahindwi y'ijoro ati isahindwi z'ijoro abantu benshi babigiriye nta muntu abagisigaye bamwe baba barushe abandi baba bagize nati izo zonyene ni insolite zishobora kuba ziba bamwe rero bakavuga bati none vyo vyavuye kubera ko Double J na Kirikou baba baravuye muri Bantu Bwoy ati mbega Fizzo yoba yahora aronka abantu kubera aba baririmbyi babiri ati nico gituma ko novuga izi festival zo bazarahombye banyere bakavuga yuko vyateguwe nabi gihuti abandi bakavuga yuko Fizzo ubu abafanzi bamuheranye hari nabavuga yuko vyapanzwe nabi uravye nk'ama affiche raba nk'iyafishe turiko turabereka iyi affiche ugerageje kuraba urabona yuko abantu ari benshi abantu bariko ni benshi banyere bakavuga bati none ugerageje kuraba ubwinshi bw'aba bantu ntubona yuko ari kibazo banyere bakavuga bati ebana ni atari banye bakavuga bati none nigiki cyatumye basi Big Fizzo ashira kuri affiche Saido ntibazonkiza none Saido muri festival yaraje gukina umupira yaraje kugira amakorosi kugira ngo ashobore gutsinda ko tuzi yuko asanzwe ari umukinyi akinira umugisero kiragihugu cy'u Burundi agakinira n'umugwi uri hariya mu gihugu ca Tanzania young for Africa benshi bakavuga ati none Saido kumushira kuri affiche vraiment biza gufasha iki ntaza kuririmba ntaza kugirane vyavuye kuki bakavuga ati rero vyateguwe nabi hariho novuga agasobwa harimo akantu katagenze neza ariko ni muri Bantu Bwoy bavuga bati abantu bavuga yuko ibi biteramo bibiri vyahombye nabantu baswaganya ati biteramo vyagenze neza kandi cyane ubu rero ABKTV ico yakoze no kugerageza kubazanira izi nkuru ibereke novuga entertainment canke Buja Flavor ari kiraja ariko tubabwira yuko hari affiche twabonye affiche muri ko murabona ni concert novuga igiye kuba izo birimwo Big Fizzo murabona na Double J arimo ndetse na Kirikou n'abandi baririmbyi batandukanye reka dushobore kurindira turabe yuko bazoshubira kandi guhurira kuri scene imwe kumbure bashobore kuririmba za ndirimbo benshi bakaca baza none ko bavuye muri Bantu Bwoy tukaba tuzi yuko hari indirimbo basohoranye na Big Fizzo za Sugua bazisohora bakiri muri Bantu Bwoy none muri concert igiribe ni Big Fizzo azokwemera yuko aba bana babiri bongera kuririmbana kuri podium ibi ni bibazo menshi bariko baribaza bitandukanye kuko urumva umuririmbyi mwarasohoranye mugahurira muri concert ni kawaida muririmbana ati none bizohava bikunda reka rero dushobore kurindira turazi yuko mwamaze gukurikirana ikiganiro ngira mwumvisa yagwa muri Buja Flavor muri 257 izi nizo nkuru novuga yuko ziri hejuru ziriko ziravugwa cyane ABKTV ni kwikora turazi yuko wamaze kugira subscribe uragira commentaire ati ibi muri ko muravuga muri ko muraswaganya jewe vraiment ndabasavye umuntu yumva yuko ndiko ndabesha avyandike muri commentaire kuri YouTube ati vraiment muri ko muraswaganya ibintu muvuga sivyo uza kumbeshuza azoca mpiga n'igipolisi je nzovyemanga yes turi ABKTV turi Burundi Kingdom TV nta kindi dukora no kuzana ajya makuru abitse canka nyegeje kugira ngo tuyazane mushobore kuyumva turabakunda cyane ciao